Bakunzi ba Cibaro TV, uno musi tugiye tuyage ku gishetani ca mbere gikomeye mw'isi, aho novuga ati kw'isi yose. Yes, bakunzi ba Cibaro TV, reka manze kubasaba gukanda subscribe na comment kugira tuze turabazana amakuru menshi agiye atandukanye, atanu na hamwe murigera muyabona. Rero uno musi navuze ati reka ndabazanire amakuru y'ishetani ya mbere ikomeye kw'isi. Benshi baribaza ati mbega ino shetani yitwa gute, ikora gute? Ino shetani ku bantu benshi batayizi, iyi ni imwe mw'ishetani nininya ikomeye cyane, umudayimoni wa mbere ukomeye cyane, shetani wenyene ubwayo atuma mw'isi kugira aze kugerageza abantu. Rero uno musi navuze ati katuyage ino nkuru. Ino nkuru niba bakunda kuyimenya canke benshi barifuza no kumenya ati kubera iki kino kintu citwa gute, kino kintu kubera iki cama. Twese ndazi yuko kw'isi yose y'abapasiteri yabande uno mudayimoni urakunda kumugwanya mu nzira izi nizi zitandukanye. Rero uno mudayimoni ukufata, uno mudayimoni uri mu madayimoni ya mbere makuru shetani asanzwe yemera, aho uno mudayimoni keshi na keshi shetani agituma kw'isi kugira kize kugerageza abantu, agituma kw'isi kugira kize kugerageza abantu. Rero uno mudayimoni ndetse kubasigurira kungene uno mudayimoni usanzwe uwitwa. Uno mudayimoni iyo uryamye keshi na keshi birashika ukaryama wowe nyene ubwawe bikanka yuko ugorora amaboko, canke wowe nyene ubwawe ukumva yuko nyene washitseyo. Rimwe na rimwe biranashika umuntu muba muryamanye akibaza mbega uyu muntu yoba yasinziriye ari mu biki. Iki gishetani gifata mu mice ibiri itandukanye. Iki gishetani kungene gisanzwe gifata, iki gishetani kirashobora wewe kuba usinziriye kikagufata kikakuja mu mugongo. Iki gishetani kikagufata kikakuja mu mugongo. Iyo rero kikugiye mu mugongo birashika wewe nyene ubwawe ukabura inguvu, canke kikakuniga cyane bikanka yuko wewe ushobora kuba womenya kuvuga ati reka jewe ubwanje nshobore kuvyuka. Rero kungene iki gishetani benshi bakunda kwibaza ati mbega kubera iki jewe nkunda kurazinana, kubera iki jewe ndyama nasenze ariko rimwe na rimwe nkumva abo turyamanye cankwe abantu mu kibano bambariye yuko jewe noba nakomye induru. Iki gishetani rero abantu benshi kugira ushobore kuba wovuga canke ukacikura bisaba ugorore intoki kandi ushire mw'inguvu. Benshi baribaza yuko ati mbega kugorora intoki ubigenza gute mu gihe uba usinziriye? Ntawuzi na kimwe kungene Imana mushobora byose ishobora kuba yokora kugira wewe ushobore kugorora intoki. Wowe nyene ndazi yuko wisanga wagoroye intoki bishitse ukarotorera umuntu indoto ukavuga ati jewe hari ikintu canize mw'ijoro, wowe nawe cama kigufata, rimwe na rimwe akakubwira ati nanje kiramfata. Rero iyo bishitse mukayagana n'urya muntu bibaye byarashikiye arakubwira ati iyo ugoroye intoki uno mudayimoni bamwitwa chief. Chief nibaza yuko nanje nakiravye mu bazungu niko basanzwe bacita. Iki gishetani chief rero iyo muba muryamye canke muryamanye n'umuntu kiragufata kikakuniga, ndetse keshi na keshi biratuma iyo uryamye mw'ijoro ugasinzira ndazi yuko bishika iyo wikanguye ukagira ubwoba ati mbega ntigihava kigaruka. Rero iyo bishitse wenyene ubwawe kikagaruka ugasubira gusinzira, harimwo inzira zibiri. Rimwe na rimwe kirashobora kuguhitana canke kigashobora kukureka ukaguma uri muzima mu gihe Imana ibe itagukuye kwa maboko. Ati benshi rero bakunda kwibaza ati mbega kuba umuntu asoma Bibiliya mbega n'ukuri birashika umuntu ntahave arota? Rero uri umuntu uzi kw'isi isi kungene imeze, nta muntu n'umwe atarota, ariko ukurota hariho ukurota k'umuntu biba ugutandukanye bigatandukanya n'urya wundi muntu baba baryamanye. Hariho umuntu mushobora kuba mworyamana akakubwira ati wewe waraye urakoma induru canke waraye urantera imigere. Iyo bishitse rero kino gishetani chief kikaza iwawe usinziriye, hari ibintu bibiri kugira kikurekure. Utabikoze ntigishobora kuba cyo kurekura. Icambere na mbere ubanza gukora Imana igukoreramwo
ugashobora kugorora intoki ndetse ugashiramwo inguvu. Urashizemwo inguvu nyinshi zikomeye cyane, iki kidayimoni cifu giruta ayandi madayimoni kirashobora no kukwica, ndetse ibintu byose bikaba ico nitwa uruvayagi. Rero uruvayagi ni ikintu uba wabonye neza na neza yuko atako uri bubigenze. Ikindi kintu ushobora gukora kugira uno mudayimoni ushobore kukurekura ndetse ukagenda ni kugorora amano. Kugorora amano, abantu benshi baribaza ati mbega kugorora amano umuntu yobigenza gute mu gihe abasinziriye? Kugorora amano, uno mudayimoni mu gihe uje ukagushikira mwijoro uryamye ndetse wasinziriye, uwo muryamanye atazi iyo uri nkuko nawe abatazi, wowe nawe ubwawe ubu utazi iyo uri, mukaba mwese muriko muraryama, Imana ikaza ikagukoreramwo bigashika ukagorora amano canke ukagorora intoki, ugashiramwo inguvu nyinshi zikomeye cyane, uno mudayimoni cifu ndetse ukaza ugasha ukurekura ukagenda. Ati rero benshi baribaza ati ndazi ko hari abantu benshi bakunda kuba bogerageza uno mudayimoni ukaza ukamugumbira ukamuniga bikanka yuko ashobora kuba yohaguruka canke kuba yovuga, akabona yuko kweri umwanya n'umwanya ashobora kwitaba Imana agapfira mwitiro. Iyo bishitse bikagenda nkuko unya uno mudayimoni cifu ukaza ukagufata, ikintu ca mbere utangura gukora uravyuka ugasenga. Umaze gusenga, uno mudayimoni cifu birashika kikagenda ubutakigaruka. Rero iyo bishitse ugasubira ukaryama n'ubundi ukabona n'ubundi kiragarutse, ndazi ko hariho abantu benshi abakunzi ba Cyubahiro TV, nta muntu numwe arigera aryama ntavuge yuko yoba yaraziranye ibi nibi na biriya. Nagenda babwire yuko uno mudayimoni ari umwe mu madayimoni shetani atuma cyane kugerageza abantu mw'isi, ndetse rimwe na rimwe abantu benshi bakibaza ati mbega kubera iki jewe nshobora kurazirana? Iyo bishitse umugabo akaba afise umugore akabwira umugabo ati jewe kare nakukanguye ugire witaba Imana, nabona yuko ugeze kure, wariko uragwana n'urugamba wewe utazi. Rero nagenda babwire yuko iyo bishitse bikaba nkuko onya yuko uno mudayimoni ukomeye cyane na shetani uno mudayimoni ari mu mashetani wa mbere shetani akunda gutuma, bituma keshi bishitse ukavyuka usubiriye kuryama gishobora kuba cyo kwica ugapfa burundu. Kujya kuntu usanga umuntu ngo yaryamye yapfiriye mwitiro, ni kino kidayimoni gishobora kuba caje kikakufata mwizosi canke kikakurirako ukumva yuko gifise ibiro binini nya cyane bikomeye cyane. Ndazi yuko bishika umuntu akaba aryamye akaba ariko ararota uruntu rukomeye cyane ruba rwo kuzura isi yose canke rufise uburemere bukomeye cyane, ariko wowe ubwawe ubona umenga wo ruterura cankwe muriko murayaga nago. Nuno mudayimoni uba waje ukakugerageza ahantu uburyamye. Rero nagira ndababwire yuko ikintu ca mbere uba ukwiye gukora gusoma Bibiliya canke ugusenga cyane ugakomeza iyo ugira uryame. Nico kintu ca mbere uno mudayimoni kuba wogira ububasha bukomeye cyane kuva ku Mana yuko ushobora kucirukana kikakuvako iruhande. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV, ndumwe mu bantu bakunda kurondera amakuru hirya no hino. Rero nzoza ndabazanira ibintu byinshi bigiye bitandukanye bituma bitesha ingorane mu kibano canke bigatesha ingorane mu gitanda iyo umuntu asinziriye, kujya kurazirana, kurota nabi. Nababwiye yuko kino kidayimoni cifu yuko arico kidayimoni ca mbere gikomeye cyane shetani akunda gutuma mw'isi kugira kize kugerageza abantu, bigatuma umuntu aguma arota nabi, canke iyo avyutse akumva inguvu zacitse, canke iyo avyutse akumva mwizosi ntashobora kuba yo kwihindukiza. Ni kino kidayimoni kiba caje kikamuja ku rutugu. Rimwe na rimwe iyo ino foto nshize ngaha anya muraza kumenya itandukanizo ry'umuntu abasinziriye canke aba atari ahantu ababona. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV, mubandanye mukana subscribe na comment, tuzobandanya tubazana amakuru menshi agiye atandukanye ndetse abantu benshi mutari musanzwe mwomenya.